Abenegihugu bo ku mutumba wa Ninga muri zone Ninga komine Butaganzwa intara ya Kayanza basabwa kwirinda amarigara, ubunebwe hamwe n'ingeso mbi yo guharika. Bishikirizwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, aho hari haramutse hatanguzwa icese isekeza ryo kwimbura umwimbu w'ibigori wabonetse mu ntumbero yatanzwe na leta y'u Burundi yuko abenegihugu bo kwijukira kuvomera mu gihe cici. Mubandanye mwirinda amarigara, mwirinde ubunebwe. Rero ishetani iteza ubunebwe tuyamirire kure, ishetani iteza irigara tuyamirire kure. Niho tuzokubaga igihugu cacu dufise umutima umwe kandi tuje inama n'ingingo. Uwo mwimbu mwaronse avuye mu maboko yanyu, ze mufungure mufise umutima munda, mufungure mudasesagura, mufungure mwibuka yuko inda ibarira ico wayirarije, utebarira ico wayihaye. Ntihave hagira uronka itoni zingahe yarafise wubakanye umwe atirondera wa kabiri kubera gahimbo. Yoba ariko aronona, yoba ariko araja kuri n'umugambi w'Imana, kandi Imana yaradufashije tukaronka vyankenerwa. Ntihagire uza kubona ko yaronse atatangura kuba nka wa wundi arya yinyegeje. Musabikanye mu rugo, mu muryango, muze mwiyuhakuya mugabo kandi muziganye. Bashikirije ibijanye no gushingura umwimbu. Turashima cane ko muriko muratahura umugambi wo gushingura umwimbu mu mahanga muri burya bubiko. Mubandanye mubikora kugira ngo umwimbu wanyu ubikwe neza, ubikwe hatagira abasuma, ubikwe udashaka gutegwa n'ingwara izo zose, ubikwe ahatekanye kugira ngo ntuzoheze ngo bapfe kubusa canke ngo uzohave witanwa n'abasuma, na cane cane ko atamwongo buri sato hariho abashobora kugomba kurya ivyo batabiriye akuya. Ivyo navyo rero bizirikane mubifate nkama. Nkuko musanzwe mubizi, leta yacu yama irazwi ishinga no kw'abenegihugu baba mu mahoro n'umutekano. Ivyo navyo bikazanana muri kwa gushira hamwe, gushira inguvu hamwe kugira ngo tugwize umwimbu, kuko ahari umwimbu haba amahoro, ahari umwimbu haba umutekano, ahari umwimbu haba gufashanya, ahari umwimbu haba umutima mwiza. Iyo ntumbero mwarayitawe nk'abanyakayanza. Uriko uratereza amaso hirya no hino urabona yuko imirima itotahaye, imirima isa neza. Ivyo bigaragaza rero kubaha intumbero z'indongozi, bigaragaza kubaha intumbero z'abahinga bajeje indima haba mu ntara gushika no ku mutumba. Muri ya ntumbero yo guhangana n'ubukene, mwasi wa mbere w'abarundi nigo runani dusabwa muri vyose na hose. Ubushikiranganji rero bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ntaco budazokora kugira ngo ugume hafi yanyu mu bikorwa bitandukanye, mu kubaronsa imbuto, mu kubaronsa umwavu, mu kubaronsa n'ibindi vyankenerwa kugira ngo dushobore guteza imbere ico gisata. Na hacu rero twese atari mwavuyemwo kugira ngo dushobore gukamisha iyo ntumbero nziza ya leta mvye, leta nkozi. Twashimye cyane ingene uwo musozi n'iki kiyaya vyatunganijwe mu gihe cici, tukabona yuko intumbero yatanzwe na leta y'u Burundi yuko abenegihugu kwijukira kuvomera muci mu ntara ya Kayanza, namwe mwayifashe nkama, kuko iyo bitabuko uwo mwimbo twumvise ntiwari kuba wabonetse. Ni cigwa rero turonse haba ubu no muri kazoza. Uwo munyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji agahamagarira kandi abo benegihugu kureresha ibikorwa ugwaruka, maze akagwigisha ubuhinga bwo kurima no korora, kuko ari bwo Burundi bw'ejo. Nashimye cyane ko mwabuze kugwaruka waterere cyane mu bije no kuvomera. Ugwaruka rero murazi ko nigwe ejo ruzoba ruramutswa iki gihugu cacu, nigwe ruzoba ruramutswa imigambi itandukanye. Ni byiza rero abavyeyi ko murereresha ibikorwa, mukabigisha umwango uhuma n'udahuma, mukabereka ubuhinga bwo kurima no korora kugira ngo ejo igeze turi babitera bicaye je dushe kuronka abadukorera mu ngata, je kuronka abaturamira, gutyo intumbero ya leta yuko Burundi bwoba ari igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060 ishobore gushikwako, kuko si benshi bazoshikaye muri batwebe. Abazoshika muri ivyo biringo n'urugwaruka tubona. Rero kugira tubishikeko nuko umuntu wese ahari ashiramwe uruhara ahereye mu vyo ashoboye.
rero gwaruka turaroteye intege turarukeje tugatera intege n'abavyeyi batisangije ikivi ahubwo bagisabikanije no gwaruka nibondo vyabo. Mwashikirije ibijanye nuko mwoza murashikirizwa imbuto mu gihe ciza, nivyo mu mwaka uheze mu gatasi vyaragoranye, ariko leta y'u Burundi irakora ishoboka vyose kugira ngo kakagorane kibonekeje gashobore kuva mu nzira hakiri kare. Ikindi twobamenyesha nuko murazi kuzera inze nta cizere bigira. Ubushikiranganji dusanzwe dukukira buriko burafashanya n'ikigo kijejwe ubuhinga Izabu kugira ngo barabe nyine bashaka guhingura imbuto aho iwacu mu gihugu, gutyo abene gihugu bazikeneye bashobore kuzironka vyoroshe muri kazoza. Uko kwezi kwa mbere ni ukwezi kuri ibikorwa vyinshi. Mu bushikiranganji dusanzwe dukukira ni igihe c'impeshi. Rero tubahamagarire kwitegura igihe cyo kuriha umwavu muzokoreshaho bukera, n'igihe cyane cyane no gusibura ya mikobeko isanzwe iri ku mitumba no guca mishasha, kuko twifuza kubona amazi meza atemba mu nzuzi. Erega naya mwavomeje muci mu gihe imikobeko itoboneka nayo nyine azokama. Rero dusabwe gukingira imitumba yacu kugira ngo ya mazi yotemba tukabona arengana aje muri kagataka muri ya ntimatima y'isi, gutyo ejo tushe kuyakoresha mu kuvomera imirima yacu. Nigihe kandi turiko turateragira ibiti ku mitumba itandukanye. Bene gihugu murazi ko igihe cyo gutera ibiti ni igihe imvura ibiri kwiragwa. Tubahimiriza rero ko mwogerageza kuba mweje gutera ibiti vyose imbere ku kwezi kwa mbere guhera, gutyo imvura izigere gucika vyaramaze gufata ntidusange twavunya amaboko. Nigihe kandi abene gihugu babihisemwe ariko barateragira amakawa mu mitumba itandukanye. Naho nyine turabahamagarira kujana nibihe kugira ngo ntimuze mutera amakawa azohava aca yumira ku gasozi mu gihe yumwe yatera igihe c'imvura cyagiye. Vyumvikana ko ari ibikorwa vyinshi bisabwa kumwe wese ashiramo inguvu. Intererano ya mbere ikomeye rero noba rongikana. Kurima ni vyiza, ariko umuntu ararima arateragira, ariko kumeza n'ukweza ni vy'Imana. Ivyo mukora vyose, ivyo dukora vyose tuze twirata ubuhizi, muga twirate ko Imana tugiriye neza kandi twayimenye. Musenga kandi muguma ku kivi, gutyo niho najyahangiro twifuza abana bacu abadukomokako abuzwe n'abuzukuruza bazorishikira. Uwo mwimbu w'ibigori ukaba wabonetse mu ntumbero yatanzwe na leta y'u Burundi ifadikanije ni Banki Nyafrika ijejwe iterambere ibicishije mu mugambi wo kuronsa umwimbu abene gihugu mu buryo bwihuse AEFPF Burundi.